umugambi mfise wa mbere nuwo gushigikira abaririmvyi kuko nagiye mpura n'abaririmvyi usanga bafise iyo mpano bafise n'indirimbo ariko ataburyo bafise. Nabonye yuko vyoba vyiza yuko ngiye mbona uburyo noshigikira abaririmvyi bafise indirimbo ariko bataburyo bafise bwo kuzisohora biciye mu maradiyo canke amateleviziyo, tukabafasha nko kugenda muri studio no gusohora amasanamu. Niwo mugambi nabonye nokora vyihuta. Uwo ni Esperance Ndoricimpa, umuririmvyikazi w'indirimbo mpimbazamana, akaba n'umukozi w'Imana agiye gushira habona amasanamu y'indirimbo zine ziriko zikorerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umuririmvyikazi ndirimba indirimbo z'Imana, natanguye kuririmba mfise imyaka 9 muri korali ya Sunday School, hanyuma mbandanya uyo muhamagaro. Ubu rero niho hari hageze yuko mvuga nti reka shire ku mugaragaro impano Imana yampaye. Dufise indirimbo nka 30 tuzosohora, ariko twabanje gusohora zine. Iyo album rero yitwa Araje. Album yitwa Araje niyo tuzosohora, ntituzohagarika, nzobandanya nsohora indirimbo, kandi zimwe nzozisohorera muri Canada, izindi nyinshi nzozisohorera hano kuko nishima cyane gukorera igikorwa cy'Imana mu gihugu cy'amavuko. Avuga ko mu ndirimbo zine agiye gushira habona zibiri ari z'ikirundi, izindi ari z'igiswahili, mu ntumbero yuko ibihugu bibanyi bishikirwa mu ijambo ry'Imana. Indirimbo imwe yitwa Araje, hanyuma iyindi yitwa Ntawuhwanye nawe, hanyuma iya gatatu nayo ikitwa akisema atakubariki hakuna atakayeziwia. Ni indirimbo nanditse mu Giswahili kubera yuko hariho nkuko musanzwe mubizi mu gihugu cacu igiswahili kiravugwa cyane. Nashatse yuko n'ababanyi ibihugu bibanyi navyo nyene bishikirwa mu ijambo ry'Imana turiko turamamaza mu ndirimbo. Hanyuma iyindi nayo ivuga ngo nakutegemea ewe Bwana, nayo nyene ni igiswahili. Ubwo dufise zibiri z'igiswahili tukagira na zibiri z'ikirundi. Indirimbo uko ari zine zose nazanditse aruko ndazihawe, ntabwo zashotse, ntabwo nafashe bike n'urupapuro ngo ndanditse. Ni indirimbo nahawe na Mpwemu Yera bivanye na message Imana yagomba kumpa, hanyuma ngo ndayitange mu bandi. Nk'indirimbo ivuga ngo Araje, ifise ubuhamya bukomeye cyane. Ni indirimbo nahawe bivanye n'ivyo Imana mpishuriye ku muririmvyikazi yitavye Imana yaba muri Kenya, umukozi w'Imana yari rurangiranwa. Hanyuma Imana inyereka ibintu bikomeye kuri we, hanyuma mpabwa iyo ndirimbo. Nukuvuga yuko ni Imana yashatse yuko mbwira umugeni wa Kristo hari hose kwama yiteguye kuko tutazi umunsi canke isaha. Aratanga ubutumwa ku bazokumviriza izo ndirimbo ku maradiyo hamwe n'abazoziraba kumbonesha kure. Ubutumwa nobwira abari hafi n'abari kure abazokumva indirimbo mu maradiyo canke mu mateleviziyo, nagomba ndababwire yuko gahunda yacu nk'abaririmvyikazi dushaka yuko benshi baza kuri Kristo. Nukuri turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe vya nyuma, dukorana umwete kuko umwami Yesu agiye kugaruka, kandi ngo uwera nashishikare yezwa, ngo uwanduye ashishikare yandura, ngo umugororotsi ashishikare agororoka, ngo kuko igihe kiri hafi. Iryo ni ijambo ry'Imana, Imana ituburira. Nukuvuga yuko twihutire kubaho ubuzima bw'ukwezwa umunsi ku wundi. Mwamenya ko uwo muririmvyikazi ari umurundikazi yaje ava mu gihugu ca Canada aje mu bikorwa byo kurangura ubutumwa bw'Imana.